umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije turi kwigenekerezo rya kabiri mu kakaro 2025 aho tugiye kwibanda ku makuru hatandukanye hariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Tuza gutangurira ku ngingo ihambaye cane nk'uko ibonye kuri titre iranga iyi video. Reka rero imbere yuko tuyatangura tubaramutse kandi tubaha ikaze mwe mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi. Mwe muri mu bice bitandukanye yaba mu ntara no mu bisagara turabahaye ikaze. Abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika harimo n'ivyegereye Burundi namwe turabaramutsa. Bari mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko mwese turabahaye ikaze ntimucikwe. Abari ku migabane ya kure mwese namwe turabahaye ikaze. Bari muri Aziya, Australia, Amerika hamwe n'Uburaya mwese turazi ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho kandi turabibona cane ko mudukurikira. Twebabwiye rero ni inkuru idasanzwe tugiye kubagezaho, gusa rero imbere yuko tuyitangura reka tubabwiye tunabibutsa ibi bintu. Mwaramenye inkuru y'ingene President Ndayishimiye kwigenekerezo rya 28 yari kumwe na President w'igihugu ca Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, bakaba rero barugurisha ishami rya Fomi muri Tanzania rizwi nka fertilizer. Iki gikorwa cyo kugurura iryo shirahamwe citabwe kandi n'umushikirangano vyajejwe harimwo uburimyi Prosper Dodiko hamwe na Ambassadeur Gervais abayeho n'umushikirangano vyajejwe harimwo iyinjira ry'u Burundi muri EAC. Iryo hinguriro fertilizer rikaba riri mu karere ka Nala ku mugwa mukuru wa Dodoma muri Tanzania, aho iryo hinguriro ryubatswe ku mafaranga angana n'imiliyoni 180 z'amadolari ya Amerika, ndetse ikaba ryegukira umugwiza tunga Adrien Gacika alias Ziranotse. Benshi barahazi kwa Ziranotse. Tubibutse ko kinyamakuru bigiye bitandukanye biherutsa no gukora icegeranyo cerekana ko Burundi bugira bwa gatatu mu gushora umutahe munini mu gihugu ca Tanzania, ho hari miliyoni z'amadolari 118. Mukaba rero mugiye kubikurikira no mu masanamu agiye atandukanye. Gusa rero nkuko muza no kubibona, Rugurika twabivuze muri titre iranga aya makuru, akaba yaragize ico avuga kuri iyi inkuru itangaje cane, aho rero hanamenyekanyemwo amabanga akomeye cane mugiye gukurikira muri iyi video. Haraheze umunsi umwe Rugurika mumenyesha makuru kandi akaba narongoye ikinyamakuru RP ya ijwi ry'abanyagihugu yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter agira ati aka gafoto ndagatuye abase NDD-FDD nimbonera kure biyemera bazirikane kuri ako gasanamu kubera karimwo insiguro y'amajambo amaze imisi avugwa ku butegetsi bwa NDD-FDD. Ivyo nta wundi mukuru w'igihugu ashobora kubikora. Hari abaje bamwishura bavuga kuri ibyo bigiye bitandukanye, bakaba rero bavuga kuri vyinshi vyagiye bijashikirizwa n'abantu batandukanye. Hari abagize ati sasa grand frere ni igishinwa ndi kubona. Rugurika mu kumwishura akaba yaragize ati Ndayishimiye bakomvonse muri Tanzania kuja guherekeza Samia kugurura icicaro ca Fomi i Dodoma, ntibashira ko na drapo y'u Burundi canke ngo banandike ko izina ry'umufasha muri ivyo birori, bisuzuguza Uburundi encore. Niko rero Rugurika yoba yarishuye. Hari undi yagize ati ibaze nukuri ndumiwe, thanks kumpa umuco. Hari undi yagize ati ubwo yari commentaire yo gutera kuri tweet canke iyo X yoba yaranditswe na Rugurika kira ati pour le pouvoir en place tu es permis Kalenga ati nous pouvons même le donner gratuitement. Jewe narinzi ko ya drapo y'inyenyeri zarizi wacu kwari ukuhenda, none ngira bagushize ku isoko. Ngiyi ni nk'umwana aja gufetera diplome yiwe ku muvaze wanyu ugaca utumirwa uri umuvyeyi wiwe ngo ugende kuvuga ijambo, ibaze abatumire uko bakuraba. Hari undi yagize ati ariko biranavugwa ko Fomi yuguruwe Tanzania, uwo muryango ufisemwo amahera menshi, kubona bayihungishirije Tanzania ejo abasendede FTD canke abandi batazikangura ngo bayibake.
ngwasha ahubwo wewe Bob Rugurika nturatahura neza ikijanye n'ubumwe hagati y'abasangiye akarere. Ivyo twebwe abarundi ntibidusamaza cane, iyo uba utari mu buhungiro ntavyo wari kuvuga. Mbega mu 1972 ku ntwaro yanyu y'amagaburanyama vyaraba. 1993 warigeze ubona umurundi akora nk'ivyo? Ngo abarundi turi maso. Nico mbaza none ngiyo Fomi niyo Burundi canke niya Tanzania? Amakuru rero avuga ko hari imitahe igiye itandukanye yoba yaravuye mu gihugu c'u Burundi ikaja gushorwa muri Tanzania, kandi ngo abategetsi nibo baba bari kubikora. Umukuru w'igihugu cacu ngo ari kubikora neza cane. Namwe taha mwubaka igihugu canyu, muvavanure n'ivyifuzo biri muri bamwe muri bagenzawe mu Bubirigi. Ngo Bob, umutwe w'ubwenge buke uruhisha amaguru pe, ngaho baraza kugusigurira ko ataco bitwaye za ncabwenge zimbonera kure. Ku benshi gutahura birabagora, pfa kuruta, nyamara sinzi ko haruhava atahuramwo na kimwe, ngo ariko na jewe ndi umuntu muto sinoja kurorera bene uko. Niko rero komantare nyinshi zoje ziravuga kuri ako gasanamu Bob Rugurika yoba yaravuze ko hatuye abasendedefted n'imbonera biyemera, ngo bazirikane ko ako gasanamu kubera karimwo n'inzeguro y'amajambo amaze imisi avugwa ku butegetsi bwa sendedefted, ivyo nta wundi mukuru w'igihugu ashobora kubikora. Gusa rero nk'uko twabibagejejeho, reka tubibanyuriremwo n'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Imbere yoba yaranditse ku mahera ashorwa mu gihugu ca Tanzania. Ikinyamakuru Imbere canditse kigira kiti abarundi ntibakiza kuri Tanzania nk'impunzi, ahubwo binjira nk'abanyamitahe. Ayo n'amajambo ya President Varisito Ndayishimiye yoba yarashikirije aho i Dodoma muri Tanzania, aho we n'umugenzi we Samia Suluhu Hassan bari baramutse buguruje uruganda Itracom Fertilizers Limited nk'uko twabibabwiye. Ihinguriro rikaba ryaratwaye miliyoni 180 y'amadolari. Mugwizatunga w'umurundi Adrien Ntigacika azwi cane ku gatazirano kaziranutse, akaba yarigeze no guhungira muri Tanzania mu bihe vy'intambara Uburundi bwaciyemwo. Urwo ruganda rukaba rushaka gushitsa itoni miliyoni z'ifumbire ku mwaka n'ubuzi ibihumbi 3 ruzofasha Tanzania gukomeza uburimyi. Ico gihugu rero kikaba n'ica kabiri muri Afurika mu kurima ibigori, kikaba cimbuye n'itoni miliyoni 12 muri 2021 nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji Hussein Mohamed Bashe. Mumenya ko rero n'ibiharuro vyerekana ko ibice by'abaho 90 vy'ifumbire ikoreshwa mu bihugu vy'umugabane wa Afurika munsi ya Sahara biva mu yindi migabane y'isi, kakaba rero ari ivyo kuba bateza imbere ibihugu bitandukanye vya Afurika. Bivuze ko rero hari imitahe yoba yaravuye kuri Adrien Ntigacika batazirazinanutse igiye mu gihugu ca Tanzania. Benshi rero bakaba bariko bavuga ko ari ubusuma bwoba bwarakozwe n'abategetsi batandukanye muri leta, bo bakaja gushora amahera yabo hanze y'igihugu. Yandi makuru, reka tugaruke rero ku birori vyabaye ku munsi w'ejo aho Burundi bwariko bwigina imyaka 63 y'ukwikukira, hariko demokarasi ngirugaramwe n'amagufuri. Mbere rero Burundi bwahimbaza kuri uyu wa mbere mukakara imyaka 63 iheze buhabuje intaye yo kwikukira. Yagihugu bari mu gahinda kenshi, akarengane muri politike, ubukene bwiganje, imbibe zugaye. Abarundi bariyamiriza ko babuzwa umwidegemvya hamwe n'ubutegetsi butuma amarira yabo aba menshi kandi ubutegetsi butayumva. Bose rero bari mu mwiheburo mu ntara zose zigize Burundi. Abanyagihugu biraboneka ko bababaye cane. Abanyagihugu rero bariyamiriza icuka ca politike cukuzuyemwo igitsure, intwaro yananiwe hamwe n'ubukene buguma bwiyongera. Hejuru ya vyose rero ikirere ca politike kiba ciganzwe n'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi haraheze imyaka 20 wagirizwe unyangwa rya demokarasi yabonetse mu myaka ya 90. Kubwo abaserukira rero batavuga rumwe n'ubutegetsi, amatora y'abashinga amateka n'ay'abahanuzi b'amakomine aheruka kuba
yari ng'ikinamico. Niko rero urunani Burundi bwa bose ruvuga ko habaye ubusuma bw'amatora buhamba n'ivyizigiro vya nyuma vya demokarasi. Co kimwe rero no ku ruhande rwa CNL indongozi yawo ya kera Agathon Rwasa yakumiriwe muri aya matora, akaba avuga ko amatora yari itembagazwa ry'ubutegetsi riciye mu matora, akaba agereranya n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikari muri kahise. Senare yubahirizwa ibwirizwa shingiro nayo nyene ikaba idomwa ko urutoke yagirizwa kwemeza ivyavuye mu matora, nubwo benshi bavyiyamirije ngo nta gutandukanya amabanga ya leta kandi nta bwigenge bukihari mu butungane. Niko bivugwa n'umwe mu ndongozi za Iprona. Mu bisaga rero co kimwe no mu misozi abanyagihugu barafise ubwoba ku ntwaro, bakaba bavuga ko itwaza umukazo. Igitega rero ku mugwa mukuru wa politike, mwe mu badandaza rero akavuga muri rusangi umubabaro wibonekeza ko badusaba gutamba duhimbaza nayo kwikukira, ariko ntitugira ico dufungura kandi abana bacu ntibaronka imiti. Ese uku kuba ari ukwikukira kuhe? Ubutunzi rero burasinzikaye. Ku bijanye n'ubutunzi naho nyene birateye umutima uhagaze. Ibiciro vyaduze ku rugero ruri hafi ya 45% kubw'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi yerekana ko ubushobozi bw'umunyagihugu ari butoya cane, kuko hasanzwe ari n'ubukene budasanzwe. Umwimbu mu burimyi ari nabwo bubeshejeho benshi mu burere nka bwose gusa n'utiyongera kubura politike nziza. Mu rugombo rero mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, mu banyagihugu rero akabashinga intahe ngo ntitukigira ico tugaburira abana bacu n'ibifungurwa mbumbarugo ntibikiboneka. Ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta vyabaye nk'umugenzo. Imigenzo yari yuzuye no mu ndongozi zo mu ntwaro bw'amasoko menshi yigenga. Amagara y'abantu n'indero ibisata vyahebwe no ku bijanye rero n'ikibano ibihabera birababaje cyane, kuko amavuriro mato mato ntagera imiti n'abakozi. Ibitigiro vy'abavyeyi bapfa bariko baribaruka hamwe n'abana biguma biduga. Amashuri yisumbuye rero inyubakwa zarashaje n'ibitabo vy'abanyeshuri vyarabuze. Ubutegetsi rero bwishima ngo igihugu carikukiye, ariko bukananirwa no gutunganya ibikorwa bito bito vy'ibanze. Niko rero mwigisha wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko yidoga. Mwe mu bayabaga bo mu Cibitoke ariyamiriza ati tubayeho mu bwoba budahera, sibo mwidegemvyo Rwagasore yadushakira. Ubwigunge muri politike rero n'iyugarwa ry'imbibe navyo birakora ku banyagihugu. Icuka rero kiranga imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi gituma ibintu biyangara. Abadandaza rero baridogerera iyugarwa ry'imbibe ribuza abanyagihugu cane cane abo ku mbibe kudakora ibikorwa bibazanira amafaranga. Iyugarwa ry'izi mbibe rero ryaratunize. Bikaba bivugwa rero n'umwigisha yahora ashora utudandazwa hakurya kugira ngo yongereza agashahara, ubu rero bitagikunda ko akora ivyo bikorwa ndengambibe. Ari kwivanga rero ku Burundi mu ntambara ya RDC n'ikiroberi ca M23 navyo nyene birateye amakenga. No mu ntwazagabo za kera zo mu Burundi akaba asaba ko izo ntwazagabo zokurwayo vyihuta, akabona ko igihugu ataco cunguka na kimwe mu kwivanga mu ntambara yo hanze. Aranababazwa rero n'abapfirayo nk'imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruko rwa CNDD-FDD barungitswe ku rugamba. Ivyiyumviro rero vyo kwikukira navyo ngo ntivyigeze bishirwa mu ngiro, kuko kuri izo ngorane zose ngo ni bake bashima ivyo umugambwe CNDD-FDD wakoze. Mwe mu ndongo zo mu gihugu rero akaba agerageza kuterekana ibigenda nabi, akavuga ahubwo ko amatora yagenze neza n'utwigoro two gutsimbataza intwaro rusange. Ariko rero ivyo avuga biragoye kwemera. Intwaro rero yarahonyanze ivyiyumviro vya Rwagasore, niko bivugwa n'umutamu w'imyaka ishika 80 n'umunywanyi wa Iprona. Kubwiwe CNDD-FDD yarahevye inkingi z'ubumwe z'amahoro no gusangira ubutegetsi biri mu masezerano ya Arusha yo muri Nyakanga 2000. Umuganwa Rudoviko Rwagasore kandi akaba azwi nk'uwaharaniye kwikukira ku Burundi. Demokarasi rero ngirimo iterabwoba. Haranira agateka kazina muntu bakaba bavuga ko demokarasi yuzuye mu iterabwoba, akabahanura ababorezwa igufa, abanyuruzwa hamwe n'ubwicanyi ndengaburabutungane. Umwe muri bo akaba amaze mu gihugu imyaka irenga 10 afise amakenga ko ibintu bishobora no kuyangara hamwe atacohinduka. Akaba agabisha rero ku murindi munini w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baguma
guta igihugu bahungira mu bihugu bibanyi naho rero bitavugwa bikaba bisigura byinshi ku mwiheburo abanyagihugu barondera umwidegemvyo ubutungane n'agateka bamwe abanyagihugu rero bo mu Rumonge bubona uko bushira uburengero akaba asaba ati ntidukeneye amajambo dukeneye ihinduka rigaragara iyo niyo ntahe rero yo kwikukira nyakuri ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye banda yemeza ko ibintu vyifashe neza gushikaho atangaza ati Burundi ntibwari bwikukire nk'uku kandi Burundi ntibari bwigere baryoherwa uko abatavuga rumwe nawe bakaba bamwagiriza kutita amagorwa y'abarundi no kubashinyagurira avyeruye ibi rero bikaba bikomeza kubabaza abanyagihugu benshi bagiye batandukanye mu bivugwa rero reka tuje muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho hari indege y'intambara yakoroye murantunge indege y'intambara yakorowe iminembwe AFC rero ikaba yiyamiriza ico caha c'intambara cakorewe n'abanyamurenge indege rero y'igisivile yunguruje imiti yaramanuwe n'indege y'intambara yo mu gisirikare ca Kongo mu gihe yari yegereje ikibuga c'indege ca Kiziba muri teritwari ya Fizi intara ya Sud Kivu iryo bara rikaba ryarabaye kwa mbere wa 30 ruheshi ryatumye abasivile babiri bakomerekera kw'isi harimwo rero n'umwana umwe mu bari muri iyo ndege rero abajejwe kuyitwara bararokotse umwe muri bo akaba yarakomeretse cane bwo babibonye benshi rero iyo ndege yoba yarabanje kureka kugwa mu nyuma rero icigonga ibiti ibona guhananuka ihira uw'igishigo ku birometero bishika 2 ivuye mw'ibarabara ry'indege ariko rero amasoko mu gisirikare avuga ko hari indege ya gisirikare yoba yarabanuye iyo y'igisivile ivyo bikaba vyaravuzwe amasaha 28 inyuma y'iryo sanganya yatumye rero indege isha mu gihe igikorwa c'abagiraneza cari carangiye mwidondoro we n'iyo ndege yari izananye ntihashizwe habona yari igiye yerekeza iminembwe ku nshuro yayo ya gatatu kuva mu ntango z'uyu mwaka muri ako karere katagiramwo amabarabara indege nizo zikoreshwa mu kunguruza imfashanyo muri iki gihe havugwayo indyane zidahera isanganya rikaba ribaye nyuma y'imisi 3 gusa inyuma yo gutera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara yabaye hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda bigiwe hagati na Amerika kuwa 27 ruheshi kwezi Washington aya masezerano akaba yari afise n'intumbero yo guhagarika rureka mu karere ariko rero iraswa ry'iyo ndege rigira irya kane iminembwe na mikenge kuva muri Ruhuhuma 2025 ririko riratera amakenga mu banyagihugu ndongo zero za Kongo zikaba zigega ko iyo ndege yo gutanga ibigwanisho ku mugwi witwaje ibigwanisho witwa Twirwaneho ugizwe n'abo umuryango w'abanyamurenge ariko rero nta cemezo na kimwe kiratangwa gushika ubu AFC ikavuga ko ari icaha c'intambara ko mu itangazo ryashizwe ahabona nko kuwa 30 ruheshi AFC yari yamirije yivuye inyuma ico gitero ikavuga ko ari icaha giteye isoni kandi ko ari inyamaswa butagira izina AFC rero umuhari w'abagwanyi w'igisirikare n'igipolisi wagiraniye ubucuti na M23 bariganje kuva mu ntango z'uyu mwaka ku migwa mikuru myinshi y'intara za Nord Kivu na Sud Kivu n'amazone menshi harimwo ubutari mu buseruko bwa Kongo Kinshasa ikaba yagiriza u Rwanda gushigikira uwo muhari wa kera w'Abaroberi wasubiye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 nyuma yo kwagiriza leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano yo kwinjiza abagwanyi babo mu nzego Kigali ikaba ihakana ivyo yagirizwa vyose AFC yakaba yagiriza Kinshasa gonyanga nkana amasezerano yo guhagarika intambara no gucanishamwo nyamurenge mu ntumbero yo gukora ihonyabwoko ryatanguwe ku bw'urwo runani kuva muri 2017 Turakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV basabiro kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke s'abone namutari mwafyonda ko muke no kubisangiza bagenzabe kugira abadacikwa n'amakuru yose tubagezaho iyi nimbonesha kure ya Hejuru TV bane bayizagire tuza gusubira mu yandi makuru turiko turabategurira